Nyakubahwa uko urugamba twarutanguye ndushobora kurucira hagati kera noneho turafise ivyizigiro ko tuzorutsinda tuzoruneka abazungu babwiye mwe mwabagabo erega ntimudusuzugure twe natwe turapanze ubu nta kintu dukeneye nta mfasha nzosubira kubaka nimba mushaka ko dukorana neza nimutugurane dukora duhingure ubutare duhingure ibintu byose dushore turonka amafaranga burya nta muntu numwe azo cyangwa igihugu kizopfa gikize kubera ifasha impa wapi niho nakagaye gahera none ayo mahera bo bayakuye samabo kabiri ntayo dufise n'umutwe umwe ufise imitwe ibiri bavuga kwitangura igisigo ufise imitwe ibiri nyene ikabona kwifatanye bavuga ati turaraba neza mugabo umuntu muri ko muravuga uvise amaboko atatu nayo bavuga ati ni anomari ngo yavukanye ubumuga muraraba ko kwa gatatu muguci intoke ni 10 none twe tubuzi kubwo bwenge Imana yarabuduhaye tubukarishe tubyaza umusaruro abene gihugu kameme je ndabakunda cyane kuko baratumaze kutudevansa bari imbere gose barafashe ibintu mu minwe uzabumva no munsi ariko arahubwiye ati none kiyeri ko tukibuze none bakinwa ideni hoba gushiraho umugwi w'intara ujejwe gukurikirana ivyafashwe n'ingene vyakorewe n'ingene vyakozwe ivyagurishijwe amafaranga akaja mu kigega ca leta bikamenyekana bikamenyeshwa bene gihugu kugira ngo baze barabona yuko ivyo bafashe n'ivyo bakoze byose biba vyahawe agaciro kandi bice bija kongereza muri vya bindi dusaba leta ngo nitwubakira ibi na biriya ko ari byo biheza bikagaruka kugira uruhara hariho kagoranye tugakosorere hamwe twebwe nk'abashikiranganje mwebwe nk'abahokadre bo muri ubu bushikiranganje turizeye yuko ibyo tuza gushikako biza kudufasha tugire urunani rw'intamenwa kugira ntihagire n'ifaranga rimwe risubira kuducika ntihagire n'ifaranga rimwe risubira kuducika yose aze mu kigega mugaye nyuma yaho naho nyene cyo turaba mbega burya nta kandi kantu twokora kugira ayo mafaranga n'ubundi ashitse akore neza ibyo ategezwa gukora dusa nabumvikanye ko muri iyo nama yabaye ku munsi w'ejo nuko mu bisanzwe twohimiriza abanyagihugu cyane muri iki kintu kijanye na fraude kuko tuvuga tuti ubundi fraude ikoregwa ahantu mu gihugu hariho abene gihugu tuzosaba rero abene gihugu bafate umuco wo kudenonsa badome ko urutoke abafraudeur kucyo turibaza neza yuko ibintu bizoshobora kuja mu buryo nuko ku ruhande rwa Rusizi niho kurabira cyane hariho ahitwa Dezima Veni Rukana aho naho nyene ngo fraude iracabandanya ihaca hariho Premier Veni Rukana hariho Miduha aho nyene ngo ni muri Rukana hariho Gatoke hariho aho bita mu Bigazi kwa Premier Ministre aho hose niko bahatubwiye ko hitwa aho hose ngo araca hibonekeza ahaca iyo fraude hariho Dizema Veni Cibitoke aho abasirikare batoza izuba riva kwifumbire ngo 2500 ku mpene 5000 ibido ya karibira 5000 nkuko twamenyesheje hariho kote ruhwa ekote ruhwa aho bita ku Musuna muri zone Rugombo inyuma y'inzu yo kwa Dozone James hepfo y'isoko ya Ruci aho bita kwitongo Nyamakarabu na kote Buganda turabe kote Buganda naho ayo twaze Maveni Katare Maveni 7e Maveni na Wosiropo en construction aho rero ayo mice niho hakunda kwibonekeza izo fraude aha murumva ko Nyamiramabi mufise akazi katari gake rero twaciye twiyumvira ibyo kogwa hano ndiko ndavuga ibyo ibigenda hariho mu Rwanda hagenda biharage hagenda kawa haragenda eka ibi byose kwirimira rero twace turabira hamwe ibyo kogwa
bashikiranganje bagenzanje ubutungane ujejwe igaca leta mwanya ko wandongozi mwese muri ngaha were kuri nyakubahwa Procureur General wa Republika nabo basangiye ibikorwa aba sentare mu makuru asentare asubiramwo ko handongozi zindi bihereye dusangiye ibikorwa banyakubahwa amatari y'intara zigize igihugu cy'u Burundi banyakubahwa ndongozi mu Nyamiramabi bihereye kuri cegera c'umugenduzi mukuru w'ipolisi nabo basangiye ibikorwa bazangabo z'abagenero n'abandi ba officier banyakubahwa mwese muri ngaha umwe wese mu cubahiro ciwe tutibagiye muri OBR no mu bindi bisata biri ngaha tugira amahoro n'umunezero ntangerero kuri no mugoroba gerekerezo rya 2022 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 aho duhuriye muri kino kibanza ciza baduteguriye ino komine ya Mukaza aho duhuye kugira turabire hamwe ibyo twiyemeje mu nama twakoreye hamwe nk'uko nyene mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12 aho ubushikiranganje bw'ubutungane burongowe na nyakubahwa mushikiranganje n'abarongoye amasentare duhereye kuri sentare Ntahinyuzwa gushika kuri sentare z'igihugu mu ntara tutibagiye amasentare asubiramwo cyo kimwe na Procureur General nyakubahwa Procureur General ari kumwe nabo basangiye ibikorwa mu maparke turi kumwe na nyakubahwa mushikiranganje w'igaca leta ajikiwe n'abarongoye igisata ikigo OBR n'abandi bakadre bo muri ubwo bushikiranganje tutibagiye abanyakubahwa amatari bari muri iki kibanza nyene bari twakoranye turi kumwe n'indongozi cyane cyane zo mu Nyamiramabi kugira nazo nyene dukore igikorwa c'umwihezo turabe aho igikorwa cyo kurwanya abagira fraude rudadaza rw'amagendo turabe ingingo twobafatira cyo kimwe n'abanyuruza igihugu turabe ingingo zofatwa cyo gihe twariyemeje bitari bike ko tugiye gukorera hamwe dusenya dushira ku mugozi umwe nk'igihugu uko twari twaravye dusanga by'ukuri twari twarihenze dusanga twatanye urugamba inzego z'ubushikiranganje bwo kwegeranya ubutunzi cyane cyane ikigo OBR tugiheberana igikorwa cyo kwegeranya ubutunzi bw'igihugu muri ico gihe twasanze ko twari turahomba kandi ku buryo budasanzwe kubera muravyibuka abo twari kumwe twasanze hariho abadandaza batugiriye nabi amakori cyane cyane TVA bakayegeranya ntibayishikana bakayegeranya bagaca bashira ku mufuko wabo abandi nabo bavana ibidandazwa hanze bakabinyuruza ntibishike ntibirihe umusoro akaba n'abandi rero badurumbanya ubutunzi bw'igihugu mu buryo ubucanga ubundi dusanga ku kwezi twarahomba kwezi twafatiye ko miliyaridi mirongo niho twifatira ingingo rero twese tuje hamwe turabishokorwa dushire hamwe inguvu hamwe inzego z'intwaro inzego zo z'Inyamiramabi uhereye ku bugenduzi bukuru bw'igipolisi gushika ku mupolisi ari hariya kuri poste twese dushire hamwe inguvu hamwe
babura amatari ba mustantera abashobodozona kuri mitumba no gushika kumwe n'igihugu gushika kuri ya kadrilogy ya nyabune na komite mixte de sécurité dushira hamwe inguvu hamwe kugira abariko batugirira nabi abo dushoboye gufata tubashikirize inzego z'ubutungane parke kore dossier hanyuma sentare ikimanza mugabo ico twifuza ntikwari uko abo bantu tuja kubafata kwari uko bihanura ko twabateye akamo ko umwe wese ukwihanura kugira tuje hamwe twubaka igihugu cacu na cyane cyane ko gikeneye intererano y'umwe wese amakori atangwe ashike mu kigega kandi akoreshwe neza wategezwa kuyatanga ayatange kandi ayatanga n'umutima mwiza atawanja wangura ico gihe yakomushikanganje ajejwe igiga ca leta yari yatwemereye ko bagiye kurondera utumashini ko gutoza amakori bita TVA bayegeranye kubera amafagitire bahora bakoresha yari amafagitire adatomoye yafasha benshi kunyonora cyo wacarakozwe rero twagomba rero tubamenyeshe ko uno munsi ari kurabira hamwe umusaruro twagezeko turabe ibibazo byabaye kuva muri uwo kwezi kwa 12 umwaka uheze gushika muri uko kwezi kwindwi turimwo amezi indwi asa n'ayakwiye turabe ibibazo byabaye turabe n'inyishu tubiha nico gituma rero ntahinda kurandira intumbero nyamukuru nukuraba ko byukuri ibyo twiyemeje twabikoze turabe nuko nimba harabaye akabazo katatorewe inyishu muri aya mezi turabe mu mezi ari imbere ingene ko gatorera inyishu twiza umusaruro na cyane cyane ko umusaruro dushaka nuza gusahiriza bene gihugu abene gihugu mu bikorwa byabo barakeneye ko baramigwa n'ibikorwa byiza by'igihugu ibyo bikorwa byiza by'igihugu navyo ntibishoboka amakori atatojwe yose uko angana y'amashuri y'amazi y'amavuriro eka n'umutekano turiko turishimira ntiwari gushoboka mu gihe inyamiramabi zitaba zaronse ibikoresho bikwiye mu gihe abasirikare bataba baronse ibikoresho bikwiye ntibari gucungira umutekano w'igihugu eka ndetse n'abaganga bataronse imiti bavuza abene gihugu ntibari kuvura ngo bikunde uno munsi rero umwanya mwiza kuno mugoroba wo kurabira hamwe igikorwa tukigejeje kugira turabe ibyagenze neza bibe ingazi tudugirako ibyatugoye navyo tubikosora kuko turi kumwe twese birashoboka iyi saha rero niyo kuraba kungene nimba hariho akagoranye tugakosorere hamwe twebwe nk'abashikiranganje mwebwe nk'abahokadre bo muri ubu bushikiranganje turizeye yuko ibyo tuza gushikako biza kudufasha tugire urunani rw'intamenwa kugira ntihagire n'ifaranga rimwe risubira kuducika ntihagire n'ifaranga rimwe risubira kuducika yose aze mu kigega mugaye nyuma yaho naho nyene cyo turaba mbega burya nta kandi kantu twokora kugira ayo mafaranga n'ubundi ashitse akore neza ibyo ategezwa gukora uko igihugu biguma kihanze amaso Ministeri ya Finance cyane cyane OBR mugabo OBR yonyene ntashobora kushikako bisaba ko twese umwe wese ubushobozi bwiwe ingabirana Imana yamuhaye n'ububasha amategeko n'amabwirizwa atanga ko dushira hamwe inguvu kugira ubwo butunzi bw'igihugu buje mu kigega bushikeyo neza hanyuma bukoreshwe uko byategezwa kugenda nuko rero ndangize no jambo ry'intangamarara nongera ndabakengurukira ndabashimira ko mwitavye inama ku masaha kugira tuvugane kuri iri jambo hanyuma tuce tuja mu bindi bikorwa kuko ibikorwa biraturindiriye sabe rero babura amatari banyakobara amatari ngira baraza gufasha bafata akanya baje kurijya podium duhere nkuko bakurikirana atangura intari yihe muri Arafat
Buhumuza kandi twongera tubakeza turabakeza cyane ko nyine ishobora mukuru w'igihugu yabizeye yabanje kubitondera neza turizeye yuko ibyo mwatanguye gukora bimeze neza twizeye kandi ko n'ibyo mugiye gukora bizoba byiza kuruta Buhumuza Madame Ministre wa Justice ariko aranaryoherwa cyane ngo numumere ni sawa hajakurikira Bujumbura yatumye umuserukira harakabazo gatonya yagiye gukemura ama Butanyerera Burunga Butanyerera muramenya hama Giteganiza gusozera nibaza ko murafise umwanya nk'iminota 3 cyangwa maximum 5 nibaza ko wewe usanzwe nayimenyereye ma presentation nk'aho ntakugora murakoze mutubwire situation siritere ukungene ibintu bimeze cyane cyane n'ama strategy mwe mwagize ndabibutse ko aba bubahwa babura amatari bakoze inama ku munsi w'ejo abandi bazikoze hirya y'ejo bakorana n'abaprocureur n'abakuru b'amasentare bakorana n'abakomiseri mu ntara no mu marejo bakorana n'abandi bagiteri bose aba executive communal n'abamusane kugira bavugane situation siritere n'ama strategy ruba ko uyu mama avuze aza kutubwira ivyo bavuganye n'izo nzego zose zo mu karere k'intara ya Buhumuza Bujumbura uko nyene Gitega uko nyene ngo Butanyerera uko nyene intara zose uko nyene kurwanya fraude yibonekeza mu bisata bitandukanye mu ntara ya Buhumuza rero intara ya Buhumuza igizwe n'amakomine 7 muri ayo makomine 7 hariho amakomine 5 yose akora ku mupaka wa Tanzania aho rero usanga abene gihugu bafise bashaka umwanya wose kuza baratwara utwo baja kudandaza muri Tanzania hanyuma bikaba biboneka yuko bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu twararabiye hamwe rero turi kumwe nabo nadondaguye turabona ubwoko bwibonekeza bw'amafraude mu ntara ya Buhumuza hariho abatwara amafraude ku makinga ibiharage n'ibigori ku mutwe n'utundi usanga hari ibyo bazana bavanye Tanzania nk'utuji n'agaceri n'ibindi hanyuma rero turavugana ingene tuhoshobora kubigwanya ikindi ubundi bwoko bwa fraude twabonye ni fraude ijanye n'ubutare mu ntara ya Buhumuza hariyo ubutare cyane cyane bw'inzahabu n'amakorota n'ibindi hanyuma kimwe cyose twagiye tugifatira ingingo n'icyo tugiye gukora mu bijanye n'uru rudandazwa ruciye mu kinywabi cyane cyane ibi batwara ku mutwe twarasanze abene gihugu bariko babikora babona kumengo hariho abajejwe intwaro barasinziriye tugaca tubona ko hakenewe ko tubahamagarira bose kwikangura kugira ngo babone yuko kurwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko ni vya twese mu ntumbero yuko bimwe dusaba leta tubiyisaba ariko natwe twakoze ibyo idusaba na cyane cyane gutanga amakori ku mwanya no naho akenewe hanyuma turabona ko mu bijanye n'ubutare na fraude y'ubutare naho nyene twarabonye ko hariho abikika mukiza ariko turazi neza yuko ubutare busanzwe bukorwa n'amakoperative azwi kandi yemewe n'amategeko hanyuma kandi yasinyiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bujejwe ubutare niho twabonye ko hariho abikika mukiza bakagenda kugomba guca mu ryahumye ayo makoperative kugira ngo bibe ariko turashima ko turi kumwe n'abajejwe umutekano n'igisata c'ubutungane mbese n'abajejwe kwivuna abansi turagerageza gukora ibishoboka twese turi hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ivyo bintu aho ivyabonetse byose abafashwe abamaze gufatwa bose barashikirizwa ubutungane twarabonye rero ko hariho n'intambamyi zimwe zituma hariho ukwijajara kwabo bagira iyo fraude nk'abo navuze bayitwara ku mutwe barabona bati turavye turiko turaraba
probabilite zo gushobora gushikana iyo fraude yo tugiye nini bagaca bahitamwo kugenda. Ico rero strategy twafashe ngaho niyo guhimiriza bene gihugu kugira ngo nabo bashiremwo uruhara rwabo, kuko ivyo twokora byose bene gihugu batariko baravyumva ntaco twoshikako. Guhimiriza bene gihugu kugira ngo nabo babigire ivyabo. Twarabonye kandi ko harimwo complicité y'inzego zimwe zimwe n'abene gihugu bamwe bamwe n'indongozi zimwe ku rwego rwo hasi, nabo nyene twarafashe ingingo yo kubahimiriza, haba ku bari mu nzego z'igipolisi, haba ku bari mu nzego z'intwaro, bose tubahimirize, bibaye ngombwa tubahane, kuko nta kuntu umuntu ari imbere y'abandi aheza ngo acaja mu byo gukora amafuti. Hanyuma hariho kandi n'ikindi no kwita kwigira abasinda bibazwa kuri bamwe bamwe mu bari mu nzego, bigatuma abene gihugu nabo baca babona bati twigire twikorere ivyo twishakiye. Rero ivyo twafashe bitegerezwa gukorwa, twarihaye ikiringo c'ukwezi kugira ngo twese tuje hamwe dushobore kuraba ico dukore twisunze ayo strategy twafashe, kugira ngo muri uko kwezi tuzoheze twiyevariwe turabe aho intambwe igeze. Dusha dusanga mu byo twokora nibijanye no guhimiriza inzego nababwiye, haba mu polisi, haba mu ntwaro n'abandi, kugira ngo twese dufate inzira imwe yo kurwanya fraude mu ntumbero yo kugwiza umwimbu winjira mu kigega ca leta. Turasaba igipolisi ko bokomeza kugira amafuye perquisition no kugira amapatrouille, kugira ngo nabo nyene ibintu ibigenda mu ijoro canke ku mutaga bibandanye bifatwa. Turasaba kandi ko hohanwa vy'akarorero abafatanywe iyo fraude, hakaba kugira amaflagrance dossier yafashwe muri fraude ikihutirwa gukora ku buryo atamarobing yandi ashobora kuba. Guha agaciro amakuru duhawe n'abene gihugu ayo ariyo yose tukayakorerako. Guha kandi agaciro ibikorwa bikozwe n'abagize umugwi babandi twita comité mixte de sécurité, nabo nyene ivyo bakora tukabiha agaciro, na cane cane mu kubaha agahimbaza musi. Tugasaba rero yuko abajejwe guhana bahana bagahasha, hanyuma n'abene gihugu bakamenya uwafatanywe iyo fraude canke ikindi ivyamushikiye, kugira ngo bashobore kubirandurana n'imizi. Hanyuma kandi ikindi twasanze nuko hoba gushiraho umugwi w'intara ujejwe gukurikirana ivyafashwe n'ingene vyakorewe n'ingene vyakozwe, ivyagurishijwe amafaranga akaja mu kigega ca leta, bikamenyekana bikamenyeshwa bene gihugu, kugira ngo baze barabona yuko ivyo bafashe n'ivyo bakoze byose biba vyahawe agaciro, kandi bice bija kongereza muri vya bindi dusaba leta ngo nitwubakira ibi na biriya, ko arivyo biheza bikagaruka kugira uruhara. Ivyo vyafashwe bigakorwa ku mugaragaro, uwari we wese akamenya icabaye. Uwo mugwi ugasubira ugatanga raporo ku kwezi kugira ngo tuze turamenya ingene ibintu biriko biragenda, n'abene gihugu bamenyeshwe ingene biriko biragenda. Hanyuma kandi bibaye ngombwa bagafasha kwerekana n'iyindi nzira twofata kugira ngo dushobore kurwaniriza hamwe urwo rudandazwa ruciye mu kinywabi. Ku muncamake n'ivyo banyakubahwa, murakoze. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje ino hagati kiramba rusange n'umutekano kuma kano kanya. Jena jenserukira buramatari w'intara nziza ya Bujumbura yafatiwe nani mabanga, ndabahaye mwiriwe mwese. Mu kanya gato mwaduhaye niko nza gukorerako natwe nkuko buramatari je kubishikiriza, nkuko buramatari w'intara Butanyerera heje kubishikiriza. Twese twaragize inama
buhumuza nakaramba barira ego natwe twaragize inama kugira turabire hamwe icokoreka mbere turavye ibyakozwe kuva aho tugira inama yo kurabira hamwe byaragenze neza muri rusange ariko hari utuntu twabanije twibonekeza na cyane mu nzego zimwe zimwe aha kugira simfata umwanya muremure nza kuvuga ku byo twashikirijwe na cyane n'abajeje intwaro ahanini n'abajeje umutekano ku mpande zimwe zimwe hagiye habonekeza utunenge tutakize aha ndiko ngira na cyane zo Nyamiramabi zisanzwe zatumbereye kuri frontiere dusanzwe duhana n'ibihugu bibiri y'intara yacu Kongo n'u Rwanda aha ndavuga ku ruhande rwa Rusizi niho kurabira cyane hariho ahitwa Dezimavini Rukana aho naho nyene ngo Frode iracabandanya ihaca hariho Pomyavini Rukana hariho Miduha aho nyene ngo ni muri Rukana hariho Gatoke hariho aho bita mu Bigazi kwa Premier Ministre aho hose niko bahatubwiye ko hitwa aho hose ngo araca hibonekeza ahaca iyo fraude hariho Dezimavini Cibitoke aho abasirikare batoza izuba riva kwifumbire 2500 ku mpene 5000 ibido ya karibira 5000 nkuko twamenyesheje hariho kote ruhwa ekote ruhwa aho bita ku Musuna muri zone Rugombo inyuma y'inzu yo kwa Dozone James hepfo y'isoko ya Ruci aho bita kwitongo Nyamakarabu na kote Buganda turabe kote Buganda naho ayo tubaze Maveni Katere Maveni Septième Maveni na Wosiropo en construction aho rero ayo mice niho hakunda kwibonekeza izo fraude aha murumva ko Nyamiramabi mufise akazi katari gake rero twaciye twiyumvira ibyo kogwa hano ndiko ndavuga ibyo ibigenda hariho mu Rwanda hagenda biharage hagenda ikawa haragenda eka ibyose kwirimira rero twace turabira hamwe ibyo kogwa ico bita strategy ubwa mbere gukinga imbe ko twokinga ubwa mbere icambere kwigisha no guhimiriza abene gihugu b'ingero zose kugira bahindure ibyiyumviro bakorere kubiteza imbere imiryango yabo n'igihugu muri rusange ukuvuga education et sensibilisation envers la population mujanye no kuvuga iki mujanye ibyo bya fraude kubandanya inyigisho no gukurikira no gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta mu bijanye no gukunda igihugu na cyane makora muri byo bisata gushiraho amakomite ahurikiyemwo bose kuva ku rwego rw'intara gushika ku mitumba hakabamwo abajejwe intwaro umutekano obel n'ubutungane bikunze gukomeza no gukariza ubwenge amakomite y'umutekano kwera biramaze kugaragara ko bafasha cyane mu gutuza izo fraude gukurikirana umwimbu wimbuwe uhereye aho wegeranijwe isoko ugiye ko ndetse mu gusohoka intara uja mu yindi bigatangirwa uruhusha ibyo byakozwe na babura amatari ariko no kubandanya tubigendera kugira turabe kuko ibitangaza nuko naho byase mu ntara mwumva ko bijabuka imbibi gukurikirana umwimbu ku giterwa c'ikawa ububiko bw'umwimbu w'ikawa bwogenzurwa abajejwe intwaro bakamenya umwimbu urimwo bishitse ukunguruzwa bakamenyeshwa rero bakabitangira urupapuro
kandi hakaba icungerwa rikomeye ry'ububiko bw'umwimbu w'ikawa, kuko ibyo batugane nuko aho usanga mbere no mu bubiko hari ibintu bitagenda neza mu kunyuruza uwo mwimbu uba wegeranijwe. Ku kijanye n'ubutare hokorwa ibishoboka byose ku buryo ata muntu yiyadukiza gucukura ubutare atabifitiye uburenganzira ahabwa n'abijejwe, kandi agatangura gukora abajejwe intwaro babimenyeshejwe. Ico twumvise nuko hariho za Cibitoke abonye aho yisere musi y'urugo aca gera kiyimbira uko nyene ataruhusha asabye. Rero bisabwa ko ibyo byose byocungerwa kugira umuntu ntiyaduke ngo aje kwimba ubutare atabisabira uruhusha. Kwitwararika ko ataka mwana wa mama kaba mu bijanye mu guhabwa uburenganzira bwo gushora umwimbo. Ubwa kabiri, uburyo bwo kumenya amakuru detection, gushiraho umwizero mu bene gihugu no gukorana nabo kugira baze baraduha amakuru, gutanga umwidegemvyo wo gushikiriza ivyumviro, gucungera impande zose kandi atakuvuna urugohe, kwitwararika ibimenyetso byose vyerekana ko hashobora kuba inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Ubwa gatatu, guhana ariyo repression, gukomeza uburyo amatohoza akogwamwo kandi bigakorwa n'abantu b'inyankamugayo umugwi uhurikiyemwo bose, gukomeza inzego z'ubutungane kugira bikorwe n'abifitiye ubushobozi kandi imvuga kuri atari bampemuke ndamuke, guhana bimwe by'akarorero wowe wese yofatanwa itonga mu gihe icyaha cyo mwagira ata karenganyo kabayemo. Ibyo byofasha mu guhasha ingendo igayitse ya fraude. Mu kurangiza rero basabye yuko izo nzego rero twavuze ahanini nizo zinafasha bamwe ajejwe intwaro, ajejwe umutekano, ajejwe n'ikigo ca Obera abakozi bamwe aho nabafasha muri ubwo ubunyonyezi bw'ibya byimbiwe na cane fraude zicaho ku mupaka. N'ivyo muri rusange twabone hamwe kandi twizera ko bigiye kugenda neza. Twavuze ko tuzoza turagana amanama kugira bandanye duhasha ibyo bya fraude. Murakoze. Muvyo mujejwe harimo intwari hagati mu gihugu kumpa ijambo, nanje nagomba gushikiriza mu ncamake ibyo twashitse ko igihe twari ko turiga n'inzego bamaze kubashikiriza. Inzego twari ko turiga iki kibazo gihanze intara yacu mbere n'igihugu, iki kibazo cerekeye urudandaza rwa magendo. Harimo n'isuzuma nk'uko mwabivuze byari byashitswe ko byari byapfunditswe mu nama yaheruka, cyane cyane turaba n'ibi byerekeye izi mashini nyabwonko bayibita machine electronique. Rero muri make nja kuvuga cyane cyane nisunze ibyo twashikirijwe n'abasanzwe bari muri izo nzego zitandukanye, igipolisi, mu bucamanza, muri OBE, mu ntwaro no mu zindi nzego zari zatumiwe. Tuvuze gatoyi intara ya Burunga ni intara novuga yuko yoja mu zibangamiwe cyane n'ibi byerekeye urudandazwa rwa magendo, kubera kuko mu makomine 7 agize iyo ntara ya Burunga, amakomine 5 yose afise umupaka ku bindi bihugu. No kuvuga kiretse intara ya Bururi n'intara ya Matana, izindi kiretse ikomine ya Bururi n'ikomine ya Matana, izindi komine zose zikorakora ku mipaka y'ibindi bihugu. No kuvuga igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kongo. Murumva rero yuko twebwe intara yacu ari intara novuga ariske. Rero nk'uko abandi babivuze mu ntara yacu naho nyene uru rudandazwa ruribonekeza, kandi
amakuru twagiye turaronka muri izo nzego twababwiye nuko urwo rudandazwa rwibonekeza cyane muri iyi minsi bivuye kudendebukirwa kwa bamwe bamwe mu bajejwe intwaro muri ibi bihe babona ko ibiringo bimwe bimwe bya bamwe bamwe biriko birahera iyo fenomene rero yaceye imera nk'iduka mugabo tumaze kuyagira hamwe n'abo bari muri izo nzego zitandukanye twarafashe ingingo zitari nke. Ubwa mbere ingingo zafashwe zerekeye abenegihugu muri rusange hamwe n'abajejwe intwaro mu ntango ibyo twita administration à la base. Abo bantu turabona yuko abenegihugu n'abajejwe intwaro ziri mu ntango ya administration bararorashije cyane, ico gituma twumvikanye yuko agiye kubaho kampanye ihambaye yo gusigurira abenegihugu n'abo bajejwe intwaro yuko uruhara rwabo ari ntangere. Nk'uko mubizi nta bapolisi canke inzego z'umutekano canke zijejwe kwivuna abansi tuzoronka ngo dukwize ku mipaka yose y'igihugu. Ico ni ikintu nyamukuru kuvugana n'abenegihugu yuko ari bo jisho rya mbere rya leta. Abazoza kumbure gufasha n'abahinga abo bari mu nzego z'umutekano bakaza bafasha abenegihugu mugabo babaye ugutwi n'ijisho ry'igihugu muri rusange muri ibi byo kurwanya ibi by'urudandazwa rwa magendu. Ubwa kabiri twumvikanye ko mu rwego rw'umutekano naho nyene hakwiye gukorwa ihimiriza rihambaye kubera kuko naho nyene byaribonekeje yuko hariho bamwe bamwe kumbure batumurongo nahari bakeyi ugasanga bagiye muri ivyo nabo nyene byo gukingira ikibaba canke nabo nyene bagahava bagwa mu nyosha mbi yo kugira urwo rudandazwa rwa magendu. Ubwa gatatu twavuze ivyerekeye ikigobere twagisavye ibintu bibiri. Ica mbere ni ukurondera abakozi bijanye n'uburyo bafise bosahiriza bofasha ku vyambu bimwe bimwe twabonye yuko birimwo mu vyambu biri twokwita inkwezi z'amarere kubera abari ivyambu binoze ariko ugasanga nta bakozi ba obere aho hantu bahari. Ivyo rero n'ibintu navyo nyene bishobora gutuma abantu bagwa muri izo nyosha mbi kuko habona ari kirari mugabo atabantu bashinzwe ico gikorwa cyo gutoza amakori bahari. Ubwa kane twarabiye hamwe ingendo abadandaza nabo nyene turiyumvira yuko bamwe bamwe hariho ababikora nkana muga hariho n'abandi kumbure babikora kubera kuko amategeko batarayamenyeshwa neza cyane cyane nk'ibi vyerekeye imashini nyabwonko ya facturation electronique. Twarabonye yuko hariho abadandaza bamwe bamwe batarashikirwa n'amakuru akwiye ku vyerekeye amategeko ajanye n'ibi vy'imashini electronique. Mugabo igihe umushikiranganji yatwakira twahumurijwe ko nabo nyene bariko barategura ico gikorwa, twibaza yuko kizoheza kigafasha hanyuma kikazana umusaruro. Ubwa gatandatu ni ku rwego rw'intwaro intwaro mu ntara guhera ku rwego rwa buramatari kumanuka gushika hasi. Twiyumviriye yuko muri iyo nama twiyumviriye yuko twoshiraho amakomite yiharije, amakomite azoba ajejwe igikorwa conyene cyo kurwanya ivyo bya fraude. Izo komite ntizizoba zikuyeho komite za bita komite mixte de sécurité bazokuzuzanya. Mugabo turabona yuko uravye ingene ivyo vyerekeye fraude bimeze
tudahagurutse ngo turondere ibigwanisho binini turabona yuko vyotugora. Nico gituma twimbire ko twoshiraho izo komite guhera ku mitumba gushika mu ntara. Izo komite zikazohora zija zirakorana rimwe mu kwezi zivugana ingene ico gikorwa cyo kurwanya fraude kiriko kiragenda. Ubwa nyuma twavuze ku vyerekeye urwego rw'ubutungane, harimwo inyamiramabi canke abacamanza. Aha twarabonye twese twabihurije ko yuko abacamanza bamwe nabo nyene usanga imanza zerekeye ivyo vyaha batazishirako inguvu zikwiye. Kumbure bamwe nta mwongo buri sati bidahizwe, bakaba bariko baranabikamisha. Ivyo rero twavuze yuko dusavye urwego rw'ubutungane ko bosubira rugakabura akarangamutima kaba bakorera muri ubu rwego, ko ivyaha nk'ivyo iyo bibonetse bobihana bakurikije amategeko, mugabo amategeko ahasha. Kubera kuko uravye iki caha ngira ngo imyaka kimaze kuva isi gitangura n'ubu kikibandanya, nibaza yuko twokoresha amategeko akomeye. Cane cane twasavye yuko izo manza zose zoja muri vya bindi twita ikibiriraho, kugira ngo abantu bose bariko barakora ivyo vyaha bumve yuko ibisaka vy'imbwa vyahiye. Murakoze nyakubahwa mushikiranganji twashyize kuri ibi. Murakoze nyakubahwa mushikiranganji intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, kuduha akanya natwe kugira dushikirize ibijanye no kurwanya urudandazwa rwa magendu. Nk'uko mwari mwabidutegetse, natwe ejo haheze twaragirishije inama abajejwe intwaro, umutekano, eka mbere nabo mu gisata c'ubutungane, kugira turabire hamwe uko uru rudandazwa rwa magendu rwifashe mu ntara ya Butanyerera. Twararabiye rero hamwe ibidandazwa bikunda kuboneka muri urudandazwa rwa magendu, turaraba ingene rukorwa, hanyuma kandi turanafata n'ingingo z'uko tworurwanya. Mu nama rero twagize twarabonye yuko ahaniniya urudandazwa rwa magendu mu ntara ya Butanyerera isanzwe igizwe n'amakomine 8. Mwayo makomine 8, abiri yonyine akaba ariyo adakora ku rubibe n'ikindi gihugu. Intara ya Butanyerera mu bisanzwe duhana urubibe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, nk'uko mubizi imipaka isanzwe yugaye. Urwo rudandazwa rero rwa magendu ahaniniya rugirirwa rucishijwe mu nzira z'iminyuro, hagakoreshwa ahaniniya amakinga, amapikipiki no kubitwara ku mutwe. Ibidandazwa bikunda kuboneka nk'urwo rudandazwa rwa magendu ahaniniya ni ibidandazwa ibiterwa mbumbarugo, harimwo ibiharage, ibigori hamwe n'ibiraya. Harazamwo kandi igiterwa njabukamazi c'ikawa, hakazamwo kandi n'ubutare. Navuze yuko ahaniniya kubera imipaka yugaye hagati y'igihugu cacu n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, urwo rudandazwa mu kugirwa rucishwa mu nzira z'iminyuro. Rero aha muca mwumva ko bitoroshe, bisaba yuko umuntu aba afise ahaniniya inkuru z'iyo minyuro urwo rudandazwa rucishwamo, hanyuma akaba ariho umuntu aca ashira inguvu. Ikindi twabonye nuko hariho abajejwe intwaro bo hasi na cane cane mu ducimbiri no ku mitumba, usanga mbere harimo
na babandi bo muri komite mixte de sécurité usanga bashobora gufatikanya n'abo bagira urwo rudandazwa rwa magendu. Ico rero twafashe nk'ingingo yo guhangana n'ubwo bukozi bw'ikibi, twabonye yuko bwa mbere kubanza guhimiriza ko kubandanya naho babukoze imbere yaho, na cane cane mu kumenyesha amategeko asanzwe akoreshwa mu rudandazwa na cane cane b'ubutare hamwe n'ikawa ku bindi bidandazwa aho bari basanzwe babiza bene igihugu, ariko bisa yuko ari nka bishasha amategeko ajanye n'urudandazwa rw'ubutare. Ibi rero nivyo tuvuga yuko twohimiriza amategeko abigenga akamenyeshwa bene igihugu, eka mbere n'abajejwe umutekano abapolisi kugira bamenye amategeko bakora bisunga. Ikigira kabiri ni kurondera inkuru yo twita renseignement, kugira inkuru zijanye n'ubwo bukozi bw'ikibi, kugira ibikorwa tubikore dufise inkuru dukorerako. Ikigira gatatu twabonye tumaze kuronka izo nkuru yuko abajejwe bo mu gisata cy'inyamiramabi, reka mbere bafatikanije n'abene igihugu bajya bo muri komite mixte de sécurité bogwiza gukizura haba ari ku murango eka mbere no mw'ijoro, kugira babuze cankwe bahashe aboba bagerageje gukora urwo rudandazwa. Kigira kane ni uko abo bafashwe n'ubwo bukozi bw'ikibi bocibwa imanza zikibiriraho kugira zinyaruke. Muri make bikuru twafashe byo guhangana n'ubwo bukozi bw'ikibi ni ivyo. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje. Murakoze kumpa ijambo nyakubahwa mushikiranganje. Ndamutsa n'abatumire muri kino kiganiro bari ngaha. Nkuko abandi babishikirije nuko mu ntara ya Gitega twaragirishije inama, twatumiye indongozi mu nzego zijejwe umutekano, twatumiye kandi n'indongozi ziri mu bushikiranganje bw'ubutungane zikorera mu ntara ya Gitega. Turatumira kandi n'abajejwe intwaro uno musi bahagarariye amakomine 9 y'intara ya Gitega. Rero ahanini twakoranye kugira ngo duhane ivyiyumviro ku kijanye n'urudandazwa rwa magendo bita fraud, ariko mu nkundire ndababwire yuko twaboneyeho n'akanya no kwiga n'ibindi bibazo, na cane cane ikibazo kijanye n'umutekano muri rusangi mu ntara ya Gitega, n'ikibazo kijanye n'ivy'intwaro mu makomine uyu munsi turindiriye abastanteri bashasha. Ariko reka mvuge cane cane ku kijanye na fraud. Ku kijanye na fraud rero twasanze mu ntara ya Gitega ahanini fraud ibazwa cane cane mu gisata c'ubutare, mu gisata c'ibifungurwa bitandukanye, mu gisata c'ikawa. Aho niho twasanze hari ingorane y'ibijanye no kudandaza biciye mu kinywabi canke fraud. Rero kugira ngo tubigwanye neza, twari twabanje kumvikana yuko twobanza tukamenya tuti mbega ko igisata c'ubutare uno munsi gifatwa nk'umutima w'iterambere ry'igihugu. Twagomvye rero kubanza kumenya tuti muri Gitega hoba hariho ubutare. Ego cane, twasanze dufise ibibanza bigera kuri 5, 4 muri ivyo 5 hakaba himbamwo coltan, hakaba hariho na site bimbamwo les tourbes hariya ku Ruyange mu ntara ya kera ya Mwaro. Rero muri rusangi twarahanahanye ivyumviro, turabona yuko fraude koko mu gisata c'ubutare irahari, n'ikimenyamenya
nuko hariho abo duheruka gufata uno munsi bakaba bariko barabazwa kugira ngo bazoca bahanwa byisunze amategeko. Rero ahanini turiko duhana ivyumviro twasanze ku masite bariko bimba ubwo butare bavuga bati ego buratorwa kandi bugashikanwa iyo bwagenewe, ati mugabo hariho tujya duca haruhande, ati natwone turagiteye isibe. Rero nk'inyishu canke strategy kugira tubigwanye nuko twumvikanyeyo yuko tuzoza turagira za descente, tukamenya cane cane ni bande bariko bimba ubwo butare, mbega bimba ubungana gute, mbega babujana he, mbega inzego zibijejwe cane cane nka OBM zoba zishikira kuri ayo masite kugira ngo bagire etiquetage, ubutare bushobore gushika iyo bwagenewe atangorane. Aho kandi inzego z'umutekano zaciye zisabwa yuko zoba amagabo mu gihe ubutare buriko buva ku masite buja iyo bwagenewe, yuko boraba hajya mwijoro imodoka zimanuka canke ku murango, mbega bajya babukonvoye babuherekeje boba ari abapolisi koko b'igihugu bakirasira, kuko on sait jamais. Kukijanye na fraude ijanye n'ibifungurwa nuko mu bisanzwe turiko tuhanahana ivyiyumviro twasanze hariho inzira zo mu kinywabi ico twokwita ama apps ashika nk'abiri iyo fraude icamwo. Mugabo mu nkundire banyakubahwa bashikiranganje, izo nzira sice ndazivugira ngaha kuko ni na strategy yuko umwasi abagira iyo fraude batobimenya kuko barazi yuko buca tuhakorera cyane, ariko izo axes zibiri twarashoboye kuzidentifia. Kukijanye n'igitegwa njabuka amazi c'ikawa muri rusangi twasanze muri province ya Gitega kigenda neza ata fraude biboneka irimwo, ariko akantu maze imisi ni mbona nk'umurongozi w'intara ya Gitega nuko abakomersa baza gusinyisha ivyo bita amafiche de transfert bakura ikawa ahanaha bayijana hanaha, urasanga hariho ibibanza vyategerezwa gusinywamwo n'abajejwe intwaro cane cane umukuru w'umutumba, hariyo station de déparchage na administrateur w'iyo commune iyo station irimwo, ugasanga banzaniye ngo sinye kuri certificat abo bantu batasinye, ariko ntibikunda. Twarafashe decision yuko atana kimwe turekura, duca tubasubiza inyuma kugira ngo bashobore kuja kubikora bacishije mu mategeko. Rero de manière générale nko ku ma stratégie yafashwe benshi babivuze singomba kubigarukako kugira ngo tuganye umwanya, ariko nagomba kubacishirizamwo yuko hariho akaranda ko kuduza ibiciro cane cane ku binyobwa vya Brarudi no ku kiribwa c'isukari. Aho naho nibaza yuko twaronse orientation ziri claire, ubufashwe yadugije ibiciro vy'ibinyobwa akaduza isukari kandi hariho igiciro cashinzwe na leta, aho nta yindi nzira ducamwo no kumufata tukamuhereza abajejwe umutekano. Abajejwe umutekano nabo barazi ingene bica bigenda, nta kindi gisigara ataruguhana kuko ivy'amasensibilisation amasaha yavyo canke imisi yavyo yaraheze. Rero mu nkundire cane kandi ndabashikirize yuko mu ma strategie dusa nabumvikanye ko muri iyo nama yabaye ku munsi w'ejo, nuko mu bisanzwe twohimiriza abanyagihugu cane cane muri iki kintu kijanye na fraude, kuko tuvuga tuti ubundi fraude ikoregwa ahantu mu gihugu hariho abene gihugu. Tuzosaba rero abene gihugu bafate umuco wo kudenonsa, badomeko urutoke abafraudeur, kuko turibaza neza yuko ibintu bizoshobora kuja mu buryo. Nuko rero sinagombye kugaruka ku ma strategie nasanze twahuriye ko n'ayandi ma province, naho nagomba kugeza nkaba ndangije mvuga nti Imana idahezagire twese.